Twongeye kubaha ikaze banywanyi bacu bakunze bahire mu dukurikirana muri mpande zine z'isi. Kaze muri ano makuru tugiye kubabwira amakuru avugwa ku isi muri kano kanya. Muri aya makuru turababwira amakuru y'intambara iriko irahuza igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Urusiya, ndetse turababwira n'avugwa ku mugabane wa Buraya, ndetse turababwira n'avugwa ku mugabane wa Afurika. Kaze ni muri ano makuru. Twongeye kubaha ikaze rero muri ano makuru, twibutsa kugira sabone canke kugira subscribe bakoresha ururimi rw'icongereza. Kaze muri ano makuru. Amakuru yacu rero nkuko twari tubabwiye tugiye kuyahera n'ubundi mu Burusiya na Ukraine, aho intambara iriko irahuza igihugu c'Urusiya n'igihugu ca Ukraine imaze kwinjira mu kwezi kugira gatanu. Intambara rero igeze mu kwezi kugira gatanu itanguye, ikaba biboneka ko atasinye yo guhagarara iyi ntambara ifise, na cane cane ko atabiganiro vy'amahoro biriko biraba hagati y'imigwi ibiri ishamiranye, yaba igihugu c'Urusiya n'igihugu ca Ukraine, ndetse akaba atanumwe amenyesha muri kino gihe ibiganiro ko bishobora kuba mu misi ya vuba, yaba ibihugu by'Uburayi ndetse na Amerika ishigikiye Ukraine nabo nyene bakaba bamenyesha ko atabiganiro bishobora kuba mu misi ya vuba. Intambara rero zirabandanya, intambara ikaba ikomeye cyane gose mu karere ka Donbas region, aho biboneka ko igisirikare ca Ukraine kiriko kiragerageza kuba cogarura utundi duce. Muri ijoro rya rero igihugu c'Urusiya cakoze ibitero byinshi cyane gose, ndetse aho cakoze ibitero bimwe cabikoze Kharkiv, iyi nayo ni intara igira kabiri uvuye ku mugwa mukuru wa Ukraine, ndetse ibindi bitero bikaba vyakozwe Kyiv nyene ku mugwa mukuru wa Ukraine, aho Perezida Zelensky mu ijambo yashikirije muri ijoro, aho nyuma y'ibitero, aho ibitero byari biheje guhitana abantu bashika 30 mu gisagara ca Kharkiv, aho Ukraine imenyesha ko ngo Uburusiya bwateye misile nyinshi cyane gose ku nzu, yari inzu ndende cyane gose, maze irabomagurika, abantu bashika 30 bahita barasiga ubuzima, abandi 9 bakaba bashoboye kurokogwayo mu bibombagurike by'ibisigarira by'ino nzu. Perezida Zelensky ashikiriza ijambo Ukraine n'amakungu, akamenyesheje ko ngo Uburusiya ivyo biriko birakora hari nkwe ubunyamaswa biriko biragira abanyagihugu, aho yamenyesheje ko zino nzu, zino gorofa zatewe ko amamisire n'igihugu c'Urusiya zari igorofa zisanzwe zibamwo abasivile, atabikorwa by'igisirikare vyariko birahabera, ndetse ngo Uburusiya rero biboneka ko ngo buriko buratagetinga abasivile, ngo ahubwo atari ibikorwa vya gisirikare nk'uko igihugu c'Urusiya cama kivuga. Perezida Zelensky akaba yagiriyeho asaba ko abamushigikiye bose, ndetse ngo n'isi muri rusange bamushigikira ngo kugira ngo agwanye igihugu c'Urusiya, cyane cyane aho basaba ko bomuha ibigwanisho bikomeye cyane gose, avuga ngo amamisire nk'ayo Uburusiya bufise, ndetse ngo n'indege za gisirikare, ngo ivyo nyene nivyo bishobora guhagarika umuvuduko w'igisirikare c'Urusiya gufata n'ibindi bisagara mu gihugu ca Ukraine, aho amenyesha ko ngo abasirikare bacungereye umutekano w'igihugu ca Ukraine ngo ntako batagira, ngo ariko rero ngo nuko atabushobozi bafise mu bya gisirikare. Yongeye kumenyesha ko ngo igihe boronka inkoho zigezweho ndetse n'amamisire yagezweho, ngo igisirikare ca Ukraine ngo gifise ubushobozi bwo kwirukana igisirikare c'Urusiya. Turabandanya n'ano makuru. Tukivuga nyene rero ivyano makuru, igisirikare ca Ukraine kimenyesha ko ngo kimaze kubura abasirikare ibihumbi 72 kuva intambara yatangura, ngo bamwe rero bakaba bagizwe imbohe ku butaka bw'Uburusiya, abandi nabo igisirikare ca Ukraine nyene kiba cizeye ko ngo boba baramaze gupfa, abandi nabo rero ngo bakaba boba baratorotse, uko bivuga ko hari abatorotse intambara, abandi nabo bakaba barapfuye, abandi nabo bakaba bagizwe imbohe. Twibutse ko igihugu c'Urusiya kimenyesha ko nibura gifise abafungwa bashika ibihumbi 15 by'abasirikare ba Ukraine bamaze kugirwa imbohe kuva intambara yatanguye. Turabandanya n'ano makuru rero, igisirikare c'Uburusiya kimenyesha ko kitarota gihagarika ibitero ngo mu gihe special operation yatangujwe n'igihugu c'Urusiya itazoba irashika ku ntumbero yayo. Nubwo bamenyesha rero ko barazohagarika bino bitero, special operation idashitse ku ntumbero yayo, special operation rero bavuga igihugu c'Urusiya kikaba n'ubu kitamenyesha by'ukuri ico bazoshika ko, maze ngo bashobore gutangariza isi n'amakungu ico bashitse ko muri special operation. Ico tuzi nuko Uburusiya bubandanya bwongereza abasirikare mu karere ka Donbas region, nk'ubu ibitero biriko birabera mu karere ka Zvorodonetsk, aho bivugwa ko muri kano kanya turiko turavuga amakuru ko ariko harabera imigwano ikomeye hagati y'igisirikare c'Urusiya n'igisirikare ca Ukraine. Turabandanya n'ano makuru yacu.
tukivuga nyene rero ivy'intambara igihugu c'Ubwongereza ndetse n'igihugu ca Amerika bugiye kwiyemeza ko bagiye kubandanya bashigikira igihugu ca Ukraine mu buryo bwose bushoboka kugira ngo igihugu ca Ukraine ngo ntikije mu masezerano atafise ico amara, aho bavuga ngo ubu bahamagarira igihugu ca Ukraine kuja mu masezerano n'Uburusiya ngo kuba kwihenda cane gose, kuko igihugu c'Urusiya kibona ko kimaze gutsinda ino ntambara. Ngo rero bino bihugu vy'uburengerazuba bw'isi ico bwiyemeje no kongereza ibikoresho bya gisirikare ndetse no kwigisha abasirikare benshi ba Ukraine ndetse no kongereza abamasenari baza gufasha muri kino gihugu kugira ngo babanze bigize yo igisirikare c'Uburusiya, maze rero ngo babone kunegosia ibiganiro bafise ico banegosia. Ngo ariko muri kino gihe ngo ntawo kwibesha ngo ashuhurire igihugu ca Ukraine mu biganiro ngo batanico byotanga kubera Uburusiya ata kintu kimwe cyo bwemeza ko ngo butazotsinda ino ntambara, kuko Uburusiya bumaze kwizera ko buzotsinda ino ntambara. Rero ngo nukubanza rero kurindira kugira ngo ntibaje mu masezerano adafise icyo amaze, na cyane cyane ko Ukraine perezida wa Zelensky amenyesha ko igihe Uburusiya bwosaba ibiganiro kugira ngo bugire ibice na bimwe bugumana mu bice bumaze gufata ko Ukraine idashobora kuvyemera. Turabandanya n'ano makuru. Tukivuga ivya makuru nyene rero ngo amasenari bandi benshi baba biteguye kwinjira mu gihugu ca Ukraine kuza kugwana. Amasenari ka bivugwa ko ngo bariko baragira imyimenyerezo hakurya ya Ukraine muri Poland, ngo bariko bigishwa n'abasirikare b'Abanyamerika ndetse bakigishwa n'abasirikare b'Ubwongereza na Canada. Amasenari rero benshi bagomba kwinjira kandi kugwana muri Ukraine bavuye mu bihugu bitandukanye, ndetse bivugwa ko harimo n'abava mu bihugu vya Afrika na cyane cyane abava mu bihugu by'Abarabu nka za Tunisia na za Maroc. Aba rero ngo bazogenda gufashanya n'abandi b'amasenari benshi barungiswe n'igihugu c'Ubwongereza, aho biboneka ko intambara ya Ukraine n'Uburusiya itagiye kurangira vuba, kuko nk'uko Uburusiya buvuga ngo ni uburengerazuba bw'isi baguma bwegenyeza intambara, ndetse Uburusiya bukaba bwanatangaje ko bushobora kudekarara intambara yeruye ku gihugu ca Ukraine mu gihe uburengerazuba bw'isi butoreka kuguma bwegenyeza ino ntambara. Bikaboneka rero ko iyi ntambara itagiye guhera vuba, mu gihe impande zose biboneka ko atabwigoro na kamwe kariko karaba kugira ngo ino ntambara ihagarare. Turabandanya n'ano makuru. Tuve rero kuri ya makuru y'intambara ariko aravugwa muri kano karere k'Uburusiya na Ukraine. Uburusiya bukaba bwamenyesheje muri indwi iheze ko bugiye guhagarika gaze yinjira mu Burayi. Iyi nayo akaba ari Nord Stream 1 yasari isanzwe itwara gaze iva mu Burusiya iciye mu burengerazuba bw'Uburusiya, ikaba yahita yinjira mu Bujermani. Iyi rero ku murongo wa Nord Stream 1 akaba ari bwo Uburayi bwose bwari busanzwe muri kino gihe bukura mu gaze. Ni mu gihe Nord Stream 2 canke Nord Stream 2 yanse kugururwa igihe intambara ya Ukraine n'Uburusiya ritanguye, akaba ico gihe yari irangiye kubakwa. Iyi Nord Stream 1 rero yari isanzwe ariyo itanga gaze mu Burayi. Uburusiya nabwo rero nko kwihora Uburayi bukaba bwahisemwo kuba burayugaye. Uburusiya bamenyesha ko bwayugaye ngo mu minsi 10 kugira ngo busubiremo matiyo yayo ngo asanzwe atameze neza. Aya matiyo rero Uburusiya buriko buramenyesha ko bugomba gusubiramo asanzwe n'ubundi atanakorerwa ndetse no mu Burusiya. Tubutse ko ibihugu by'Uburayi byafatiye ibihano igihugu c'Uburusiya. Ibi rero mu bihano bafatiwe bikaba ari ivyo ibihano byinshi bikaba bibuza igihugu c'Uburusiya kubandanya kugura ibikoresho byose byo gukoresha mu bihugu by'Uburayi. Ibi rero bikaba biboneka ko Uburayi byanka byakunda bugiye kwisubira ko ku bihano bwafatiye Uburusiya, kuko aya matiyo ya Nord Stream 1 Uburusiya bugomba kugara azova mu gihugu ca Canada, niho asanzwe akorerwa. Ikompanyi yakoze aya matiyo ni nayo ifise ubushobozi bwonyene bwo gusubiza aya matiyo iyo ashaje, canke Uburusiya yomenyesheje ko hari ibyo bugomba guhindura kuri aya matiyo. Ni ikompanyi yonyene yo muri Canada ishobora gusubiriza ayo matiyo. Uburusiya rero bukaba bwamenyesheje ko bugiye kugara, maze rero iyo kompanyi yo muri Canada ikaba nayo yamaze kumenyesha ko atandi mahitamo ifise, kuko mu gihe ayo matiyo batoyatanga Uburusiya bwohita bwugara iyi gaze burundu. Iyi nayo bikaba vyotera
akajagari kenshi cyane rwose ndetse n'ubukene burenze urugero mu bihugu by'uburayi na cyane cyane ko igaze bakura kuri Nord Stream 1 atahandi hantu bashobora kuyikura ku isi kuko amatanki yose ishikiramo yubatswe gusa agenewe kujamo iyi gaze iva mu Burusiya ntabwo rero bashobora no kurondera gaze ivuye mu bindi bihugu ngo bayishikane muri aya matanki ibyo fata imyaka myinshi cyane rwose no kuvuga rero ko ubu atandi mahitamo uburayi bufise atari ukwemera ibyo Uburusiya busaba bakisubira ko ku bihano bari barafatiye igihugu cy'Uburusiya ndetse Ubujerumani bukaba bwahise bumenyesha ko Uburusiya bugomba gukoresha ino gaze nk'ikigwanisho kimwe mu bigwanisho by'intambara Uburusiya buriko burakoresha ariko ibi Uburusiya bukaba bwahise buvyamiriza biciye ku muvugizi wabo aho Uburusiya buvuga ngo ibikorwa byo gusanura aya matiyo mu vyama bikorwa buri mwaka tubutse ko umuringoti wa Nord Stream 1 umaze hafi imyaka 45 uva mu Burusiya utwara ibitoro mu bihugu by'uburayi byinjiriye mu Bujerumani tubutse ko ndetse iyi Nord Stream 1 ari wo murongo wa mbere munini cyane rwose ku isi utwara gaze aho uwo murongo uca hagati mu kiyaga muri Ocean ya Black Sea aho rero ukaba ugacahita uca ndetse igice kimwe ukaba uca no muri Ukraine ukinjira mu Germany maze ukabona gukwiragiza gaze mu bihugu by'uburayi ibihugu by'uburayi mu minsi 10 bishobora kubura gaze ndetse ibiciro bya gaze bishobora kuduga cyane rwose ndetse Ubujerumani bwo ukaba bwamenyesheje ko intara zimwe n'imice bimwe bizobura amatara muri iyi minsi 10 kuko nta ne mahitamo bafise n'ibiciro bya gaze bikaba bigiye kuduga muri iyo minsi 10 mu gihe rero atanu wizeye neza ko Uburusiya by'ukuri inyuma y'imisi 10 buzokongera kugurura ariko Uburusiya bukaba bwabijeje ko inyuma y'imisi 10 bushobora kongera kugurura ibitoro bikagenda mu Burayi ariko rero kurikiranira hafi ibyo Uburusiya bavuga ko Uburusiya bushobora kwanka kugurura inyuma y'iyi minsi 10 aho bushobora ndetse ngo kwitwaza ko Canada yateje kurungika ayo matiyo Amerika yahise imenyesha ko yemereye iyo societe yo muri Canada ko ishobora gutanga ayo matiyo Uburusiya buriko burasaba kuko Uburusiya mu gihe butohabwa aya matiyo avuye muri Canada guhita bwugara kandi Uburusiya bwo rero ntaco rwabuhombye cyane ahubwo ibihugu by'uburayi nivyo mu kaga gakomeye ndetse aho bishobora no guhitana abategetsi bamwe mu Burayi kuko hazoba ubukene butangaje cyane rwose mu Burayi aho biboneka n'ubu honyine ubu kuva batangarije ko iyi gaze bazoyugara ifaranga rya euro ryahise rikoroka ibice 2% ubu amayero akaba ariko yaba neza amadolari y'abanyamerika ku ngingo gusa y'Uburusiya guhagarika gaze iminsi 10 yonyene biboneka rero ko hamwe ngo gaze y'Uburusiya yohagarikwa ukwezi kose ngo Uburayi bwotakaza ngo hafi ngo biliyoni 25 z'amayero ibi rero Uburayi bukaba butifuza kubyumva ko ibyo bubako Uburayi rero bukaba buriko buragerageza ibishoboka byose kugira ngo bwumvikana n'Uburusiya bunyarutse kurepara ayo matiyo hanyuma gaze yongere igende mu Burayi kuko tubutse ko amasitasiyo menshi cyane rwose y'umuyaga nkuba mu bihugu by'Uburayi nayo agomba kubanza gukoresha gaze y'Uburusiya kugira ngo generatinge umuriro ibiro bikaba muri kino gihe gisanzwe n'igihe cy'ubukonje mu Burayi ibyo bari byago binini cyane hamwe igihugu cy'Uburusiya coreka gutanga iyi gaze ku mwanya turamandanya n'amakuru yacu Reka rero tuve muri aya makuru mu Burayi dusimbire ku mugabane wa Afrika amakuru yacu yandi adushikanye ku mugabane wa Afrika igihugu ca Mali kiriyamiriza umuryango mpuzamakungu ONU aho kiwagiriza kuba uriko urashigikira ibikorwa by'iterabwoba ku butaka bwa Mali ni mu gihe igihugu ca Mali cari gifashe abasirikare 49 bavuka mu gihugu ca Cote d'Ivoire abasirikare bose bakaba barazanywe mu gihugu ca Mali ngo baje gukorera umuryango mpuzamakungu ONU ndetse n'amashami yawo ndetse abandi bakaba ngo bakorera amashirahamwe n'amakompanyi y'indege z'abanyaburayi aba bose rero ariko bikaboneka ko baba bararokiswe n'umuryango mpuzamakungu ONU ariko rero Mali ikaba yemeza ko ngo misiyo y'aba basirikare 49 ngo baho hari mu mugambi muremure wo guhirika ubutegetsi bwa Mali ngo kuko ntibyumvikana ukuntu abasirikare binjiranywe ku butaka bwa Mali biyita abakozi ba Nations Unies ariko bitamenyeshejwe ko bari abasirikare ndetse ngo bano basirikare biboneka ko bari
bakiri abasirikare mu gisirikare ca Cote d'Ivoire. Igihugu ca Cote d'Ivoire kimenyesha ko ataco kibizi koko kizi gusa ko abo basirikare bahawe nako umuryango wa Nations Unies nk'abaza kugarukana amahoro mu bihugu bikenewe. Abasirikare bafatiwe ku butaka bwa Mali bahise bose bagirwa imbohe, aho igihugu ca Mali kimenyesha ko giye kubandanya amatohoza yaco, kikaba ciyamirije ikompanyi y'indege bivuga ko ibara bigizemo uruhara ndetse ngo bakoresha abakozi bamwe muri aba, ndetse kikaba cyasabye ko iyo kompanyi y'indege ngo y'Abongereza igomba kuza kwisigura ivuge ivy'abantu. Umuryango mpuzamakungu niwo wahise umenyesha ko ngo bano bakozi ngo bari abakozi basanzwe, ngo ntabwo ngo bari amasenari, ngo nubwo bari abasirikare ngo ntabwo bakora nk'amasenari, ndetse ngo bari ngo mu kazi kabo ko gucungera ibikorwa vya Nations Unies nk'abandi bakozi bose ba Nations Unies, ngo bahawe akazi rero wategeye kuba amasenari. Ariko igihugu rero ca Mali co kikaba kimenyesha ko ngo bivanye na intelligence gifise canke iperereza gifise ko bano basirikare 49 bose ngo baba barigishijwe mu bihugu by'Uburayi, bari abasirikare karuhariwe bigishijwe, ndetse bakaba bari mu mugambi muremure w'iperereza ukuntu bohirika ubutegetsi bwa Mali. Igihugu ca Mali kikaba cyamenyesheje ko kigiye kuvugana n'igihugu ca Cote d'Ivoire iby'abasirikare n'ingene ngo bashobora gucira urubanza, aho igihugu ca Mali cyamenyesheje ko kigiye kubafata bano basirikare muri iyi misi nk'abateroriste, ndetse ngo bazorekurwa canke bapfungirwe muri kino gihugu bivanye n'uko bazokumvikana n'igihugu ca Cote d'Ivoire, ngo ne banasanga igihugu ca Cote d'Ivoire naco kitabigize mu ruhara kungika bano basirikare, ko igihugu ca Cote d'Ivoire kiba camenyesheje ko kitazi ivyo abasirikare bariko barakora mu gihugu ca Mali. Naha rero duciye turangiriza aya makuru yacu, turaza gusubira mu yandi makuru hanyuma. Imana ishikare kubazigama, ibane namwe mu byanyu no mu banyu, mushikare kugira partage no kugira share na like na comment. Mwakoze mugire ibihe byiza, mugira mubaho.